bane tuzogira iki mw'ijuru tuzonezerwa ngo tuzosimba bane tuzogira iki mw'ijuru tuzonezerwa ngo tuzosimba he. INTAHE NGIRAKAMARO TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kuntera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu n'abahezagira abane muhumirize dusengere porogaramu mwami wacu Yesu turagushimiye cyane turagukeneye tugiye kumva tubashimire bana bakoze kubemerera bahano muri kano kanya muri hakowe mw'izina rya Yesu Kristo myagaretse tukabyuka umwaka turakwinginze batugirire imbabazi amaze Yesu Kristo atubonekeko ibisigaye nyakubahwa ushobora natwe muri kano kanya turagoye kazina karibu maze porogaramu yose ibyo turi yawe uzoba ukoze mw'izina rya Yesu Kristo bisabjemo. Yesu arakunda abana batoya n'abahezagira Yesu arakunda bagomba dusabe uburongozi kwakira abashitsi tugeze mu kanya ko kwakira abashitsi turamuhaye kaze Yesu nashimye. Gakeye kabana gakeye kabana bane muranezerewe munanezerewe agira iki sawa kandi araririmba ngomba rero turirimbe mwitabire neza muhagurutse haguruka icara haguruka icara haguruka haguruka tutarakora turebe gakeye kabana gakeye
bana murakomeye murinderereke mwicare rero Yesu abahezagire none murakomeye mukomeye hehe na jewe ndakomeye mu mutima no ku mubiri hose none rero tugeze mu mwanya wo kwakira abashitsi bantu mwaratumiye abashitsi barabatumiye abashitsi rero bahaguruke tubakire izina rya Yesu tubanze twakirane ku mashure duhereye ngaha imwaro abana b'imwaro muhaguruke tubakire bana b'imwaro mwese muhaguruke bana mbona baje murabakira mu izina rya nde Yesu abakorera iki nuko tugomba twakire abana b'ikagozi muhaguruke namwe tubakire bana b'ikagozi bose haguruka mwese abana b'ikagozi tubakire mu izina rya Yesu bane murabakire mu izina rya nde Yesu Kristo abakorera iki twagomba kwakira abana bo ku ngorore ego abana bo ku ngorore baje murabakire mu izina rya nde Yesu abakorera iki Yesu abahezagire tugomba twakira abana b'igihinga abana bo kw'ishuri ry'igihinga nabo nyene baje murabakire mu izina rya nde Yesu Kristo abakorera iki Yesu abahezagire tugeze mu mwanya wo kwakira abana bavuye mu Gatare kw'ishure ryo mu Gatare muhaguruke nabo nyene baje bana nabo murabakire mu izina rya nde Yesu abakorera iki tugeze mu mwanya rero wo kugira gute kwakira abashitsi batugendeye kudufasha umunsi mukuru w'abana abashitsi batahora basengera ngaha mwatumiye bahaguruke nabo tubakire umuntu wese bakora umwana wese bakora umushitsi abe azi tumwakire ego ndabona bariko barahaguruka haguruka abana haguruka bumva ko ari abashitsi bose muhaguruke kandi rero abashitsi abantu baje ari abashitsi muce kuri abantu mubicarika hafi amaja hafi aha kwakira abashitsi mbemwe murazi kwakira abashitsi abana umuntu wese ko ari umushitsi ari hehe urya a n'urya nabo murabakire mu izina rya nde Yesu abakorera iki
nuko Yesu abahezagire. Rero twagomba twakira n'abakozi b'Imana bahaguruke nabo tubakire. Bana, uyu muramuzi gabana? Muramuzi? Abamuzi igihugu turabe. Abatamuzi namwe hariho abataritse habiri. Ni Pasiteri Kraveri dushaka gutanga ibikorwa ngaha. Nawe muramwakira mu izina rya nde? Yesu amukorera iki? Nuko uyu nawe muramuzi? Mwarimu ngaha yitwa Mwarimu Jerome. Nawe muramwakira mu izina rya nde? Yesu amukorera iki? Hanyuma rero tuhekaze mwarimu wundi wo mw'ikambi nawe naze, na mwarimu wo ku Ngorore naze, n'abandi abandi bose nibaze. N'uyu muramuzi bande? Ni mwarimu wo mw'ikambi no mw'ikambi yitwa Hatungimana Jerufe. Yesu abahezagire mwese. Hanyuma rero abantu baje gushigikira abantu muhaguruke tubakire na mwebwe. Abantu baje kubashigikira nyarutsa reka kuduteze. Abaje gushigikira abana cyangwa mwese nyine muri abana. Okay, hanyuma rero twagomba dusubize porogaramu Eliya, mwigisha Eliya ashishikare. Bane uranezerewe? Ajewe ndanezerewe. Yesu nabahezagire. None rero bane nimwonyibutsa tugeze mu mwanya wuhe? Yego, umwanya w'imitwaro n'amashimwe. Yesu nabahezagire. Yego, none rero bane duhere ku mashimwe. Abana bafise amashimwe. Yego. Ndashimira Imana kuko byose. Yesu yakoze kugukiza. Yego. Amen. Imana kandi. Yesu aragaheza ngo yakoze. Yesu nashi. Amen. Ndashimira Imana kandi kanya ngamba ko. Aragaheza ngo yakoze. Yesu nashi. Ndashimira Imana kandi. Yesu yakoze kumuzigama. Ayandi mashimwe bandi. Yesu nashi. Ndashimira Imana kandi nikiruni. Yakoze. Yesu yakoze. Yesu nashi. Ndashimira Imana kwa chikale kama ho. Yesu yakoze. Yesu nashi. Ndashimira Imana kwa chikale kama ho. Yesu yakoze. Yesu nashi. Ndashimira Imana kwa kuandika. Yesu yakoze. Yesu nashi. Imana kwa ndamyama. Yesu yakoze. Yesu nashi. Imana kwa kitendo hiki. Yesu yakoze. Yego. Ndashimira Imana kwa kwera. Yesu yakoze. Yego. Ndashimira Imana kwa bateri. Yesu yakoze. Yego. Yesu nashi. Ndashimira Imana kwa
Dati. Imana kuyambiki. Yesu yarakoze gukiza. Yesu naki. Imana kuyamba ababyeyi bakijiji. Imana yarakoze. Yesu naki. Ndashima Imana kuyambiki. Imana yarakoze. Bane. Imitwaro nayo. Yesu naki. Ndashima Imana kuyambiki. Imitwaro. Umutwaro wo kugororoka kandi nkaba mfite umutwaro ukomeye. Yesu abikugabiye. Yego. Si umutwaro wo kugororoka. Yesu abikugabiye. Si umutwaro wo kugororoka kandi nkaba mfite umutwaro ukomeye kandi nkaba mfite umutwaro ukomeye. Yesu abikukorera afite umubyeyi. Yesu naki. Si umutwaro wo kuvuga ntamenya mw'ijuru. Kandi bande kugira umwana amenye bigenda gute? Ariga agakurikirana mu ishure. Yesu nabahezagire. Ego. Umutwaro w'ikonomi. Yesu abikugabiye. Umutwaro wo kugororoka kandi nkaba mfite umutwaro ukomeye. Yesu abikugabiye. Umutwaro wo kugororoka. Yesu abikugabiye. Umutwaro wo kugororoka kandi nkaba mfite umutwaro w'uko abandi bana badakwihana. Yesu abikugabiye. Mfite umutwaro wo kugororoka kandi nkaba mfite umutwaro w'ikonomi. Yesu abikugabiye. Yindi mitwaro. Mfite umutwaro w'ikonomi. Yesu abikugabiye. Agukize Mfite ma. umutwaro wo kugororoka. Yesu abikugabiye. Mfite umutwaro wo kugororoka. Yesu abikugabiye. Mfite umutwaro wo kwiga. Yesu abikugabiye. Mfite umutwaro w'ikonomi. Yesu abikugabiye. Mfite umutwaro wo kugororoka nkaba mfite umutwaro w'ikonomi. Yesu abikugabiye. Umutwaro wo kumenya. Yesu abikugabiye. Mfite umutwaro wo kugororoka. Yesu abikugabiye. Yego agaragara. Umutwaro wo kugororoka kandi nkaba mfite umutwaro w'ikonomi. Yesu abikugabiye. Umutwaro wo kunyoroka. Mfite umutwaro wo kugororoka. Umutwaro wo kugororoka. Umutwaro w'ikonomi. Umutwaro wo kugororoka. Kugororoka kandi nkaba mfite umutwaro w'ikonomi. Azobitwishurira. Namenyana nawe. Umwarimu. Ninde? Yesu azotwishura iyo mitwaro. Yesu n'abahezagire. None rero twagomba dusabe umukozi w'Imana mwarimu wo ngaha Jerome aze asengere amashimwe yongere asengere n'imitwaro. Yesu n'abahezagire. Kumeza mwese dusenge. Kumeza mwese. Mwami Yesu turagushimiye. Turagukengurukiye cyane igitondo cyiza cy'imbabazi. Turagushimiye abana ko wabazanye natwe ukaba watuzanye mu ngoro yawe. Turagushimiye Mwami Yesu ayo mashimwe yose twarengukanye imbere yawe. Warakoze Yesu uragahezagirwa.
utwikorere imitwaro yacu uko bukeye uko bwije. Mana yacu nushimwe. None rero Mana iyi mitwaro nayo tuyizanye imbere yawe, uko ari wowe wavuze ngo muzi wanje abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Turasenze Imana mu izina rya Yesu Kristo, iyi mitwaro yose turayisengeye mu izina rya Yesu Kristo. Mana yo mw'ijuru uzobishure hama bazozana ishimwe. Urakoze Mana, shishikara ubana nacu, dusabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tuzobayo neza, ijuru tuzobayo neza, tuzamye tunezerewe dushima Imana. Ijuru tuzobayo neza, tuzobayo neza. Banyaho kuiki banyaho kunezerwa bebana abana banezerewe bagira gute baratwenga bakagira iki kandi bagakoma n'amashi. Yesu n'abahezagi. None rero twagomba duhe kaze umwigisha w'abana wo mu Gatare Gahimbare Dorisi, turamuhaye kaze. tuzogira iki mw'ijuru tuzonezerwa ngo tuzosimba simbahe
muntege amatwi rero undabe sibyo none abaheburayo igice cya 12 ku murongo wa 14 abaheburayo igice cya 12 ku murongo wa 14 mundindire undore sibyo none abaheburayo igice cya 12 ku murongo wa 14 mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezi kuko utegejwe atazoraba umwami mwabyumvise bane mwabyumvise bane mwabyumvise abaheburayo igice cya 12 ku murongo wa 14 mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa kuko utegejwe atazoraba umwami icyo gituma ngomba ko munyumviriza ngomba ko mugenda nk'uko ugenda uko ndabivuga na mwebwe muce musubiramo nk'uko ngira nte nk'uko ndiko ndabivuga mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezi kuko utegejwe atazoraba umwami mwabyumvise mwabyumvise tugende igihandikiro uruhande ruvuga kugeza hano igice n'umurongo aha anyita igihandikiro uko havuga abaheburayo mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa kuko utegejwe atazoraba umwami dusubiremo mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa kuko utegejwe atazoraba umwami igice n'umurongo aha natwe tubavuga abaheburayo kabiri batavuga mwese muri abana abatavuga ntimuri abana twese abana tuvuge sibyo abaheburayo twese abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 14 mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa kuko utegejwe umwana umwe abyumva kandi avuga rwose abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 14 mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa kuko utegejwe atazoraba umwami muhagaze abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 14 mukurikire kugiranira amahoro n'abantu n'ukwezwa kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa kuko utegejwe atazoraba umwami abaheburayo igice cya 12 ku murongo wa 14 mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose
bose n'ukwezwa kuko utejejwe atazorabona. Uhagaze Mika Abaheburayo igice cya 12 ku murongo wa 15 umukurikira kugira amahoro n'abantu mukurikira kugira amahoro n'abantu kugiranira amahoro n'abantu bose kugiranira amahoro n'abantu bose kukuteje n'ukweza kukuteje batazorabona. Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 14 mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa kuko utejeje atazobona umwana atazoraba umwana. twagirana weza abishe twagirana weza subiremo twese abaheburayo kabiri igice cya 12 umurongo wa 14 ukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa kuko utejejwe atazoraba umwana. Yesu abahezagire muhumirize dusenge. Humiriza mwese abana mwese muhumirize dusenge. Abana mwese muhumirize dusenge. Mwami Yesu turagushimiye turagukengurukiye imbabazi zawe turagushimiye urukundo rwawe Mana turagushimiye abana wazanye ku musozi wawe twahisemo ngorane no kumva ijambo ry'Imana turanezera ko twumva ijambo ryawe Mana turasengera iri jambo ngo rigire ububasha n'ubushobozi mu mitima yacu abantu bahe kurizigama mu mutima urakoze ubane natwe dusengeye porogaramu yose mu izina rya Yesu. Yesu arakunda abana batoya kandi arabahezagira. Yesu arakunda kandi Yesu arakunda abana batoya. Yesu arakunda abana batoya kandi arabahezagira. Yesu arakunda Yesu abahezagire bane Inyigisho w'abana atwigishije agire. None rero bane tugeze mu mwanya uwuhe wo kwigisha ijambo ry'Imana nyamukuru. tugeze mu mwanya wo kwigishanya ijambo ry'Imana. Yesu abahezagire. None rero twagomba duha kaze mwigisha w'abana Francine wo ku Ngorore. Nikora zivuga gute? ndakomeye umutima no ku mubiri hose. Bavuze ko tugiye kwiga ijambo ry'Imana nyamukuru. Murafite Bibiliya abana? Tegere dusome ijambo ry'Imana kenyene mu Baheburayo tegere mwumvise aravuga ngo ijambo ry'umutwe utekereze ba ifate neza ijambo ry'Imana sibyo none ijambo ry'umutwe rivuga ngo impanuro yo kutava bw'Imana. 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 Ijambo
Samukirane. Bahezagire. Umurongo wa 14 havuga ngo mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa n'utegetswe atasoramwa. Ikintu yumvise kugiranira amahoro n'abantu bose. Abasubiriremo ijambo ry'umutwe rivuga ngo impanuro yo kutava mu buntu bw'Imana. Impanuro yo kutava ku buntu bw'Imana. Umurongo wa 14 havuga ngo mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa kuko utegetswe atazoraba umwami. Mukurikire kugira amahoro n'abantu bose kuko n'ukwezwa kuko utegetswe atazoraba umwami. Yes, yes. Mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose. Impanuro yo kutava ku buntu bw'Imana. Yesu naduhezagire. Yesu nabahezagire. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo impanuro. Impanuro mwe murabica nicyo bana. Bahanura umuntu yagize yakoze amakosa ameze gute. Amakosa nk'aya yandika yapamba yakora kubera apumana mwana bamuhanura yagize abana babiri bataha abatwereka aba bana batagenda bahanurana sibyo none yo bene kumanura amavuko nabonye yo twageze ko yesaga twirukanga muri sate no ngo tugenda ntidusanga basohotse bana amuhanuye neza amuhanuye neza bane mwebwe ntababyeyi bahora babahanura mugiye gutera amavoka
cyangwa nuko muragwana mugaca mwaka n'abantu bahora batanga mbere n'abantu neza cyangwa gute yabyemera ko yabihakanye none ntabwo uramugambarana ababyeyi bakabahanura ku mwana aze kugaburira mugaca mwaka mwaguca mwene mwe muri abana beza guca mutende rero ijambo ry'Imana ryavuze mu mpanuro yo kutava ku buntu bw'Imana umwana ahanurwa akemera azobona umwana sibyo none Yesu niyaza azomujyana mu ijuru mwabyumvise bana mwebwe muramuterana amabuye barabishikira bagasotorana none Yesu asanze basotorana bazoja mu ijuru Yesu asanze bajyanira inyuma bazoja mu ijuru Yesu azojana abana bameze gute Yesu azojana abana bameze gute bakagwana batatuka bakabeshi bamburukira ababyeyi batakambara Yesu abahezagire Yesu azojana abana batagambarana batagambarana ababyeyi badatuka abandi bana batiba batabesha sibyo abana none muri mwebwe abana bihora bishikira kandi harahaposha uja kwiba amavuta yo kwandura hariya ugaca wibuka ariko Yesu agusanze hariya amavuta y'abandi ntazokujyana mu ijuru bazokujyana abandi oyaye rero twageze kaza abana bwagowe muri ubwo buryo bakagira inuma kuri bana kugira ngo Yesu azoze niyaza kudutora uwo mwana azobemo sibyo none nibyo abana kugira ngo Yesu azoze niyaza gutora ishengero n'abo bana bato bazojemo rero twageze hakaza abana basotoye abandi bagambarariye ababyeyi abana nyine bumvise ko hari ikintu kitagenze neza baze bakoze Imana babasengere kugira ngo Yesu niyaza azoze asanga abo bana bejejwe sibyo none kandi rero nimwafukama mukihana muzoca mubiheba sibyo bana muzoca mukurikirana kugiranira amahoro n'abantu ubonye umwana ariko aratera ikosa ryo kwa nabi cy'umuhanura umubwira uti ni bibi Yesu ntazojana abana biga sibyo none ubonye umwana ariko asotora ubundi ugaca umwana ukavuga ati ni bibi Yesu ntazojana abana basotorana ijuru ni heza bane muragomba kuzojayo turabahaye kaze kugira ngo babasengere Yesu abahezagire nyaruka ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro kaze Imana ibahezagire niyo meza ndayakunda